ukarongora jeje niyo. Urarongora nturongora. Mutamvuze nti sindongora. Uramaze kumbonera n'umunsi n'umwe bahagararanye n'umukobwa. Urarongora cyangwa nturongora? Umvirize. Jenge asubiyemo kubaza ibyanyuma. Urarongora cyangwa nturongora? Umviriza. Ukarongora jeje niyo. Yanda kubaza ikindi kibazo. Urarongora cyangwa nturongora? Ukarongora jeje niyo. Umviriza. Ukarongora jeje niyo. Mutamvuze nti sindongora. Uvuze ngo Sindongora ivyo ntivyumvikana. ni iyihe mpamvu ituma utarongora? Jewe mfise ikintu gituma jewe ntarongora mutima wanje. Cyangwa hariho ikindi kintu? Manzuri ndi. Ndakubaza jendi. Uri mama. You know? Nipapa wanje mutoya. Ni gute ushobora kumubwira n'ijwi rirenga ngo nturongora? Iyo niyo ndero twakoresha cyane. Yanda kubaza ikindi kibazo. Urarongora cyangwa nturongora? Sindongora. Uvuze wewe ngo nturongora? Musigara mumbaririra. Urayo mwumvishe. Ngira ngo hari igihe jewe yokwanga ivyo ndabubwiye. Ariko wewe uri nyina wiwe. Yo vyemera. Rero ubona mutama jewe ndagutumye ko kugira ndaguha inyishu. Impaye makuru sha? Ewe Yego. jewe narabimwiganiye ukuntu bimeze. Yaramaze kuvyemera? Rindira ndacyakubwiye. Maze kubimwiganira acambwira ati asanzwe afise uwundi byoshoboka. Jewe nanye nabuze ndaguhera. Kugiye ndabikubwira. Kurya muhungu wanje yavyanse. Nukuri yarandahiye. Yambwiye yuko kadashobora kurongora. Aha naje wundi mugahinda. Ariko mutama jewe nari nababwiye yuko ivyo bintu bidakikunda ata muhungu bakija kurehereza. Ari wenyene yibonera umukobwa akamwegera akamushikira akamutora ikibazo ciwe bumvikanye bakabona kugira mariage. Ivyo bintu ntibikibaho rero vyari vya kera. Mota je burya hajya waza kuntuma ati tugende kuraba ahantu hoba hari umugema ameze neza ngo umushimire umusore wawe. Na namushimye kwera. Je burya hajya nari nabonye kumenga ivyo bintu ntibishoboka. Kuko uraje yuko no mu mico y'ikirundi bavuga bati imigani y'ikirundi bavuga bati ngo ijisho ry'uwundi ngo ntiri gushimira umugeni. Gushimira umugeni. Jewe kubwiwanje namaze gukenguruka. Rero hajya byari vyiza ujya musore wawe ariwo agiye akishimira inkumi hama gateza akubwira mutama je kwa naka nahabonye urazi ko akunda kuvuga ngo inka y'amaguru abiri hama nawe gatutwara za mari n'imiryango ikoranye bakabavugiriza impundu. Nanje namaze gutegura imiliyoni 10. Imiliyoni 10 zose naramze kuzitegura bavuga ati ujya mu kazana sinamusiga. Ariko nawe bigiye kuko ndibaza nawe ari karategura kugira ngo nawe nyine aje mu bandi mu rundi rugero rw'abandi bagabo. Wayaze vyiki. Wega muri aka karere muri quartier yiwa tuyemo. Yose nibaze kuyize.
cane gose nashaka ndakubaza mbwira amakuru numve wowe uramaze kumbonera n'umunsi n'umwe bahagararanye n'umukobwa kubera ko mbajije ko wowe igituma agenda kubajije umwana yananiye hasaziye mu nzu mbona ko hazeheze naramubwiye arongore ariko ntashaka kiranyagiye niba dukore gute ahubwo rero ngoma ndagutuma wowe iyi quartier yose yitwayemo urayizi cane gose impamvu uyizi shaka renda gutumerera uzomunshikirira ntagashaho je ndomushira gute nawe yarakunaniye cyomba zote bavyemera jewe kwera mfasha amvire mu nzu yashaje mubona none uramaze kumubona mwariganye ndabizi jewe mu marira rimwe cari mwe kweri hamwe yasize ubundi nawe ntiwarongoye navyiziweho n'amakuru mbere ndumva wowe ufise ndarongo amahirwe ndayafise mwe ko munabimuhatira ko ntavyemeye joho nabwira rimwe yashika ndiruka ndaka n'amakuru namucaguriye umukobwa uyu mukobwa yarangiye amwasa je simbona impamvu ndashaka kurongora kandi mbona abakobwa bamwe kumari benshi uyu muhungu je warantera ikibazo ndabona bwumvise ubutumwa nzobushiza aho kubumviye hani ngorane kweri irimo umumbwirira ati kubera iki udashaka kurongora kandi mu nzu atakintu kibuze n'amahera y'inkwano je narateguye yo kuja kumuha umubwira ati ndafise imiliyoni 5 izo nizo kuja gupfa uyu mukobwa je nashimye ay'urubanza ndafise imiliyoni 10 kandi nibaze yuko atakintu azobura urabona hajya muhira ntumaze kuhabona ngende ndifashe munshikirira ati mutama wawe so wawe ariwe so wanyu yababaye no kumva baramubwiye yuko tazorongwa shana hani ngorane nkuko ushikirije ubutumwa ko buzoshika amanyene cyari kinzanye ngaha nanje gushimira kwemeye tazorongwa hanyuma burya jewe kuri iyi si hari ibintu bibiri nakunze kurusha ibindi. Ivyo bintu bibiri navyo, ica mbere ni papa wanje yamvyaye na mama wanje yamvyaye. Hampande aho maze kubabura nari nzi yuko nazosubira kuronka umunezero, ariko wewe waje mu buzima bwanje umunezero wanje nka vyose. Hampande aho umutima wanje ufise ivyumba bishika kuri 5. Icumba ca mbere nagihebeye Imana, icumba ca kabiri ca gatatu ivyo vyumba nabihebeye papa wanje yavyaye na mama wanje yavyaye. Naho batakiri kw'isi ndizeye kandi ndemera yuko aho bari hose ico cumba nakigarukirije. Icumba ca kane nagihebeye wewe rukundo rwanje. Ica gatanu naco ico cumba cagutse nagihebeye umugabo wawe ariwe papa wanje Mutuwe.